abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Munezero gusura kubona mwese bakunzi ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'abakunzi b'amahoro. Ikiganiro canyu mucumviza imisi yose kandi turabashimira kungene mucitwararika mukacumviriza mukaduha ivyimviro vyanyu. Uno munsi rero twabategura ikindi kiganiro gishasha, ikiganiro c'inkora mutima gose aho tuza kuyaga kubijanye ni ishengero nk'icirore c'igihugu. Mbega iyo tuvuze ishengero tuba dushatse kuvuga iki? Mbega iyo tuvuze igihugu tuba dushatse kuvuga iki? Mbega ivyo bintu bibiri bifitanye isano irihe? Muri kino kiganiro nico mugwa mwumvirize. Ndabasabye mutwara agatebe mwicare mutekane mwumvirize ingene ibi bintu bifatanye, ingene ibi bintu biri magiriranire na cane cane bihereye mu ishengero. Iyo tuvuze ishengero tuba tuvuze abantu. Ishengero si nyubakwa, si batima gusa, ariko tuba tuvuze abantu barimo, kandi abo bantu nibo bari mu gihugu, aribo twita abanyagihugu, abandi bakabita abenegihugu. Aha rero mugabo muvyumvirize neza ingene biza gusigurwa. Turafise umutumira adasanzwe, tunagire ko tumuha akaryo atwidondora, asanzwe aza mu biganiro vyacu, kandi none umunsi niwe twashimye kubana nawe atwidondora ngera bidondore. Murakoze cyane kumpa ikaze. Nitwa Oscar Ndowarugira, hanyuma abasanzwe nkora ibikorwa bitandukanye. Ndi umuhinga yigenga mugabo kandi muri no miss sanzwe mfise ishirahamwe nkoramwo risanzwe rikora ivyo kubaka amahoro mu karere k'ibiyaga binini, kuvuga u Rwanda, u Burundi na Kongo. Turahiriwe rero twarose umutumira adasanzwe asanzwe ari no mu bikorwa byo ngene bo kubaka amahoro, kandi n'amahoro turakeneye mu gihugu cacu Burundi, mwishengero turayakeneye. Turamuha ikaze cyane mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Wakoze kwita ubutumire bwacu. Tunagire ko tunatangura ikiganiro cacu tuvuga ngo ikibazo ca mbere kivuga ngo abanza dusigurire neza mbega ishengero ni ikiga Oscar? Ishengero turi insiguro zibiri. Turi insiguro zibiri yo dusomye muri Bibiliya. Iratubwira ishengero rya Kristo canke umubiri wa Kristo. Iryo ni ishengero ritaboneka kuko rigirimwo abizera Kristo bose bari ku isi yose mu mico itandukanye. Kenshi ntitubamenya nk'abantu muga Imana yo irabazi. Yesu arazi abiwe bamukurikira, mugabo kandi iryo shengero rica riboneka mu buryo buboneka, rikaba rigizwe n'amashengero menshi tubona yubatswe, amwe yubatswe neza ndacirondera, mugabo harimwo kuko abantu baza bagahurira hamwe. Muri migwi Kirundi tuvuze ishengero tuvuze abantu benshi bari hamwe, mugabo kandi ni ugiye muri Bibiliya gusesangura uza gusanga ari insiguro z'abantu baza hamwe, bakaja hamwe hama bagahura basenga, bashima Imana, bigishanya, bakomezanya. Rero ishengero ni muri ubwo buryo biri turisigura. N'umugwi w'abantu uri ahantu mu gihugu runaka canke mu karere runaka bahurira hamwe basangiye ukwizera kumwe, hanyuma bagakorana kugira ngo bahimbaze Imana, kugira ngo bigishanye. Mugabo kandi ku rundi rugero ni uwo mugwi w'abantu benshi bataboneka tudashobora gutora, muga bizera Kristo baba bari mpande zitandukanye. Niryo shengero twita rero ishengero rya Kristo. Ibi bindi tuvuga amadenomination, twabanga ishengero ry'abagenzi, ishengero rya Pentecote, ishengero rya Minevamu. Ubwo n'uburyo buboneka rya shengero riheza rikagaragara. Mugabo ku by'ukuri Bibiliya ivuze ishengero ibivuze umubiri wa Kristo n'abizera Kristo bose. Ayandi mashengero tubona arimwe abizera n'abatizera, mugabo bagahurira hamwe kugira ngo baremeshanye, bakwize n'ubutumwa bushikira abantu bose kwisi. Ego cyo tubandanya n'ikibazo cacu, ndetse ari naco kita gusigura cane izina twise kino kiganiro, aho tuvuga ngo mbega none iyo tuvuze ishengero tugakovuga n'igihugu hoba hariho ico bipfana? Hari ico bipfana gose kwishengero riri mu gihugu. Kandi ishengero abantu bari mu gihugu nibo bari no mu ishengero,
naho bose batari mu ishengero, mugabo ari mu ishengero bose bari mu gihugu. No kuvuga birahurira ku isi, ikibanza aho abantu bari bigahurira, kandi no muri uko kuntu abantu bari mu ishengero aribo bari no mu gihugu, aribo basanzwe bagize igihugu. Urumva rero birafise isano gose. Hama ikindi naco birafise isano kubera ko vyose bifise n'uburongozi, bifise n'uburyo birongorwa n'amategeko n'imirongo ibigenga, birafise ico bisaniye ko rero mu buryo bitunganijwe. Mugabo ahanini isano rikuru nuko ku by'ukuri biri mu kibanza kimwe, kandi abantu bagize igihugu nibo kandi bongera bakaba no mu ishengero, naho abantu bose bari mu gihugu batari mu ishengero. Chakare dusigure gatoyi, mbega iyo tuvuze ko ishengero ari cirore cy'igihugu tuba dushatse kuvuga iki? Ni imvugo igomba kuvuga yuko ishengero uko ritunganijwe, uko ryitwara, uko ribayeho bigira ingaruka uko igihugu kimera. Ivyo bivana n'uburyo ufashe inyigisho za Bibiliya z'uko abantu bizera Kristo bateza kuba umunyu n'umuco w'isi. Bisigura ko igihugu kirimwo abakristo cateza kuba kirimwo umuco, kirimwo n'uwo munyu utuma ihinduka riba rinini kandi rigashikira benshi. Aho ni mu gihe rero ishengero riba ritunganijwe neza, rigakora ico ritegezwa gukora, rigahindura ingendo z'abantu, rigahindura imico y'abantu, hanyuma igihugu kiyaza kugira abantu rero bameze neza, batunganye nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Abantu bafise ingeso nziza, abantu bitonda, abantu bakundana, abantu bakunda ibikorwa, abantu kuvyukuri bitanaho, maze ikibano kigahinduka. Kuko aho ishengero rimeze neza, aho ishengero riri hatezwa kurangwa n'impinduka zidasanzwe, aho abantu kuvyukuri babana neza kandi bakabana mu mahoro kandi bakaroranirwa. Ivyo birakomeye, mugabo nuvumenga twovyagura gatoyi, aho ca tubaza ikibazo, mbega none ishengero ko wumva ariyo novuga ngo niwo mutima, niho hanini hingurirwa ibishobora gufasha igihugu. Mbega none nibiki none vyo hingurwa mu banyeshengero, ni igiki gihaze mu ishengero no munsi kugira ngo turonke igihugu kimeze neza, giteye imbere, kizi Kristo? Umuntu muri kamere yiwe, uko tubisoma muri Bibiliya, Imana yaremye umuntu imurema atunganye, ameze neza. Icaha kimaze kuza mu isi, umuntu yarononekaye, arononekara, hanyuma atangura konona n'isi. Itongo rya Edeni nta nkuru nimwe itubwira yuko harimo ibintu bibi bibabaza vyonona. Mugabo tumaze gusoma tukabona ko Adamu na Eva birukanywe kubera icaha. Ubwa mbere ubwabo nyene batanguye kubona ko bambaye ubusa. Ubwa kabiri habaye kwica ibikoko, habaye konona ibitegwa, mbere haza n'ikintu c'umuvumo, aho Imana yavuze iti muzojya murushe, isi izomera amahwa n'ibindi vyinshi. Ibyo byose bigaca bigenda bikurikirana. Usomye rero Bibiliya kuva mu itanguriro kuduga gushika ku iherezo, tubona wa muntu yataye ishusho y'Imana, canke ishusho y'Imana yari muri mwo yononekaye, aja mu bintu vyinshi bishobora konona ikibano bigatuma abantu babaho nabi. Akarorero nuko n'abavukana, Kayini yishe Abeli amuhoye inzigo, ishavu. Tukabona n'ibindi vyinshi aho abantu ubwoko bw'Abisirayeli baja mu ntambara n'ibindi vyinshi. Mugabo tugashikaho Yesu Kristo agaruka, aza kwisi kugira ngo noneho aza n'indi nzira yo gucungura umwana w'umuntu. Rero Bibiliya itubwira ko abamwakiriye bose bacitse abana b'Imana. No kuvuga twakiriye Kristo, twateza kumera nk'abasubiye muri rya tongo rya Edeni, aho tubaho kuvyukuri turi abandi bantu batandukanye. Rero iki kibano cacu iyo kitarimwe abakristo kiba kibi gusumba. Ikibazo gica kiza rero ni ikihe? Ko dufise amashengero menshi, ko dufise abantu benshi basiba gusenya, habuze iki kugira ngo ikibano kimere neza? Aho duca tugaruka rero kuri bitwita amashengero aboneka. Ikibazo afise na ikihe? Nivyo uri kurambaza. Ikibazo rero kihari si kindi, nuko kuvyukuri bimwe vyaranditswe ko mu bihe vy'iherezo hazoza abantu benshi kandi bigisha vyinshi, kandi bimwe mu vyo bigisha bitari vyo. Rero amashengero amwe ntariko arigisha ivyo yategezwa kwigisha, amashengero amwe ntariko arafasha abantu ko yategezwa kubafasha, amashengero amwe ntariko kuvyukuri arazana abantu kugakiza, ariko ararondera izindi nyungu zitandukanye
bigatuma atampinduka tubona, naho tubona umenga abantu baraja gusenga bakaba benshi. Abarundi tuvuga turi 90% kwijana b'abakristo, mugabo bakristo turavuga ni bande, kuko umukristo Bibiliya bitomora neza ni umuntu yakiriye Yesu nk'umwami no mukiza w'ubugingo bwiwe. Ivyo bica bizana ingaruka zogira gute? N'umuntu ataba kigendeshwa na kamere mere y'umubiri. Nta muntu w'umukristo ashobora kwiba, nta muntu w'umukristo ashobora kugira igiturire, nta muntu w'umukristo atukana, nta muntu w'umukristo abesha, nta muntu w'umukristo yica uwundi. Mugabo twarabonye abantu bagenda no kwica abantu bafise Bibiliya, bagenda bararirimba inimbo z'Imana. Ivyo rero bisigura yuko kibazo ishengero rifise sikindi, iri shengero tubona hariho umuce munini uko wigisha bitari byo, utari kurashikana abantu kugakiza. Ishengero ryahavuye riba aho abantu bahurira kugira ngo binyegeje mu vy'Imana bashike kuzindi nyungu bariko bararondera. Ivyo rero nibibazo binini, kandi kuvuga ngo twobihindura gutyo biragoye, kuko n'igihe c'intumwa ivyo bintu byarabonetse, aho intumwa ziza kuri Yesu zikamubwira ziti none ko hari abantu tubona bavuga ibintu mugabo tukabona umengo sabi wacu bimeze gute. Yesu arababwira ati ibyo ni mu vyihoze, jewe nije nzi ivy'ukuri. Mu nyuma bacira umugani w'ugwafunururo, abwira ati ugwafunururo bigikora byose birasa, mugabo bimaze kwera niho ubona neza uturunururo nago n'ugwafu, hama bigaheza bikitandukanye. Rero ivyo ni ibintu vyagiye vyandikwa kugira ngo bidufashe gutahura. Bamwe ntiduhave tuzimira ngo tuje kwishinga cyane guca imanza no gukarira abandi, ahubwo twirabe kubw'iwacu nk'umuntu ku gatwe kiwe. Jewe nitwa ko ndi umukristo, mbayeho gute? Ndiko nkora iki? Ndiko ndahinduka gute? Nitwaba benshi bahindutse mu bice bitandukanye vy'igihugu, igihugu kizogira amahoro. Muga nitwaba benshi binjyajya babesha ivyo bavuga atari byo, bigishwa ibitari byo, uzoza gusanga ku vy'ukuri igihugu kiri mu ngorane. Naganda kumenyeshe ko no musi dufise n'amashengero abuza abantu kuja kwa muganga, abuza abantu gukora, abuza abantu ibintu byinshi byo none igihugu, ugasanga abo bantu bagwiriye, ugaca usanga rero mu kibano hamamwe ibibazo, abari kuzana inyishu nibo bazana ibibazo. Rero nibaza yuko aho rero hari ingorane, twohanura amashengero n'abantu bose bitwa ko bariko barashinga amashengero ko basubira muri Bibiliya bakisunga ico Bibiliya ivuga. Bibiliya ivyigisha neza mu buryo bworoshe, nga kubera ivyagiye bizanana n'inyungu z'abantu barondera. Amashengero menshi asana hariho amashengero menshi yataye umurongo, simvuge ngo ni menshi yataye umurongo, hariho amashengero ku vy'ukuri no munsi byo bigisha atari ijambo ry'Imana, canke ijambo ry'Imana rivanze n'ibindi. Ari gihe usanga no muri amashengero nyene ivyo basanye muri Bibiliya twovuga ngo twobifata gute mu gihe ivyo bigisha bituma bataba abantu bakora ivyiza. Hari gihe usanga babisoma ahantu quelque part bakagerageza kubitahura uko bo bavyifuza. Rero nshaka kumva igihe umuntu yashinze iryo shengero ari we reka arondera inyungu ziwe, nshaka dufashe abari muri iryo shengero, twobafasha gute? Biragoye, rimwe na rimwe biragoye kubera yuko abo bantu barigishwa. Hari abantu bigisha abandi uburyo bashinga amashengero yo kurondera inyungu n'ibindi byinshi, bakabira uburyo bakora ibyo bakorerako, ugaca usanga rero bariko barajana abantu mu nzira bisunze vya bintu baza abantu batazi, abantu bagacamera nk'abantu bugaranywe. No kuvuga abanyeshengero sinzi kukunda kuraba ivy'umupira, umupira ari abantu bita abafana. Ugasanga abantu mu rusengero bameze nk'abafana b'ishengero runaka. Umuntu akumva umengo ishengero arimwo niryo ryonyene nta na hamwe hashobora kuboneka agakiza atari muri iryo shengero, kandi uwo muntu amwigisha nk'umupastori w'uwo mwungere wiwe niwe wenyine Imana yatumye, abandi ntibabaho. Ugasanga umuntu ku by'ukuri yarugaranywe mu bwenge no mu mutwe. Rero ishengero abakristo nta rundi rugero namwe dufise kiretse ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Hari ikibazo kimwe cyuko dufise abantu bamwe benshi bashobora kuba batazi gusoma no kwandika. Ugaca usanga ari no gusoma Bibiliya ntabyo bazi, ntabyo bashoboye, bakurikiza ibyo babwiwe. Abantu rero bigisha inyigisho zizimiza abantu, burya ntibabigisha gukurikira Bibiliya, babigisha gukurikira ibyo bavuze. Bya bindavuza ko ari byo abantu baca bakurikira. Mugabo mu bisanzwe
abantu bategeza kugira gute gukurikira ico Bibiliya yigisha, ikaba ari nabwo rugero rwo gupima ivyo abantu bariko baravuga. Nkaba niko ndavuga ibintu mvuga ngo ni ijambo ry'Imana, mbega urupimo dufise n'uruhe? Urupimo dufise ni ijambo ry'Imana. Rundi rupimo dushobora kugira ni mpwemu yera ari muri twebwe adufasha gutahura. Rero abantu benshi uza gusanga bigishwa inyigisho zibabwira ngo mufise ibibazo turabaha inyishu, bagaca bagenda ari ivyo bintu bakurikira. Isi yuzuye ibibazo. Isi yuzuye ibibazo, hanyuma hari n'abantu b'abahinga bazi gutanga inyishu zitarizo kuri ivyo bibazo. Bagaca bakorera kuri vya bintu biri mu vyifuzo by'abantu n'ibigumbagumba, bakaba ico gaca babugaraniramwo, agaca amabona umengo afise inyishu. Neganda kumeshe ko no munsi abantu bashobora gutegura ububeshe mu bikorane, bakazana abantu bigira ibimuga, abantu bigira impumyi, kugira ngo baze kwemeza abandi ko bafise inguvu. Neganda kumeshe ko no munsi ari abantu baja kuraguza kugira baronke inguvu z'uburozi zo gukoresha abantu bakaza mu rusengero bazi ngo baje gusenga Imana, bakuvyukura abantu bari munsi y'ubushobozi bw'umwiza. Ivyo ni ibintu byasuzumwe bizwi ko ari abantu mu kurondera inyungu ziciye mu buryo bwo gukoresha ijambo ry'Imana, bakoresha abandi bantu bakabugaranira ahantu ku buryo bw'uko hari n'abapfa. Tuhekwa kumva inkuru muri Kenya, umuntu yabwiye abantu akabwira ati bisonzeshe gushika bapfuye babona Imana. Mugabe ikibabaje nta mwana wiwe ashiramwe, umugore wese yari ntawe bavukana rimwe, nabandi bantu bakeneye kuja kubona Yesu vyihuta. Yigishije ivyo bintu kandi bakinjira mu mitwe ku buryo bw'uko n'abarokotse bamwe baragerageje kubavura bakanka, bakabagaburira bakanka ngo babujije kuja kubona Yesu. Ukiyumvira nk'uwo muntu ariko arakora ivyo, mugabo muri ubuzima rimwo imodoka agendesha ibintu afise, ukabona ko wewe ku ruhande rwiwe ivyo bintu ariko bikoresha mu nyungu ziwe. Abantu rero tubahanura kugira ngo basome ijambo ry'Imana, bumvirize ijambo ry'Imana. Abadashobora gusoma hariho Bibiliya yijwi atari gusoma, bayirondere baze barumviriza, hama mwe mu Imana bamusaba bafashe gutahura kugira ngo ibivugwa vyose umuntu ariko aravuga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga bashobore kumenya ko atari karigisha ukuri, kuko ivyo ni ibintu tudashobora gusubiza inyuma. Abantu baramaze gushinga barapanga yuko kimwe mu bintu bituma baronka amahera no gushinga ishengero. Hariho rero benshi bari muri yo course yo gushiraho amashengero, barondera iki, barondera bagaca babwira mbere ati umaze kurishinga curondera inkomezi ukora ibitangaza, cuduza ipete ube umuprofete umu apotre biki. Ubu ivyo ayo materume asigaye akoresha nko kumengo ni bikoresho binyuranye nico birivuga. Mu isanzwe nta shengero rigira umu apotre gusa, nta shengero rigira umuprofete gusa, nta shengero rigira umwungere gusa. Izo ngabire zose zateza gukorera hamwe mu rusengero rutunganye. Mugu no musi uzosanga hari umuntu umwe gusa afise iyo ngabire acashira abandi bose munsi yiwe, gusanga naho rero abantu baca bagenda bazimira. Mugabo ivyo ntidukwiye kubihagarara ko cane, nuko vyanditswe ko ivyo bizoba. Abasoma ijambo ry'Imana rivyo bakwiye kumenya ko ari ibintu vyanditswe bizoba, hama bakabihunga. Rero izo nyigisho ziza muri ubwo buryo ntizifasha abantu guhinduka, ko zibigisha zankuraja vya vyipfuzo vy'umwana w'umuntu byo kuronka amafaranga, kubaka amazu manini kugira iki. Muri ico gihe dutakaza kuba caciro twako turavuga, kuko tuba tugomba dukore nk'abanyepolitiki. Ivyipfuzo abantu bo mwisi bafise ugasanga no mwishengero nivyo biriyo. Umuntu aje afise imodoka nini n'amafaranga menshi, bagaca bamujana hari imbere, ejo agaca bari wasigurira abandi atigeze kuvyukuri ugiye kuraba ubuzima bwiwe ni ntahiwe atani yafise. Muga kubera afise amafaranga ni wacaba umwarimu w'abandi, ugasanga hari mwubwo buntu bwinshi butuma atabutumwa buhindura abantu buhari. Izo ngorane rero duca tugira usanga mu gihugu ishengero mbere baranariga bakanarikengera, kuko ibibazo turimwo nk'aho iwacu urabizi ko ubu n'igihugu cabifashe mu minwe n'ivy'amashengero twaramaze kuja hasi cane. Bisaba ko hazoza abandi bantu kuvyukuri urundi runganwe rusubira mu ijambo ry'Imana, rukarondera gukora ibikorwa vy'Imana mu buryo ijambo ry'Imana ribivuga, atavyo bindi vyifuzo byo kurondera kumenyekana, byo kurondera amahera n'ibindi bijamwo.
urakoze cyane ico numvise cyo nuko ishengero ry'iwacu rigwaye reka turabaho turi mu Burundi ishengero riragwaye kandi rigwaye ibintu byinshi cyane mwejeje kubicako ariko nashaka kumva mbega none ishengero rimeze uko twava tuvuga yuko ego abagize ishengero bose bari mu gihugu mugabo hariho n'abandi bantu bari ku ruhande batagize ishengero no tuvuga ko twoba mu gihugu giteye imbere mu gihe ishengero ridateye imbere bivana n'icyo twita gutera imbere abacazi icyo twita gutera imbere kuko uravye mu vyigwa canke mu bumenyi busanzwe hari ivyo bita gutera imbere amabarabara manini meza amazu maremare kurya neza abantu bakamererwa neza ivyo nivyo kuvyo kuri basigura nk'iterambere ubuhinga bwiza bwo kuvura amamashini n'ibindi byinshi ivyo nivyo twita iterambere mugabo mbega Bibiliya nayivuze iterambere ivuze iki aho ni umukristo akwiye kugaruka akavuga ati iyo tuvuze iterambere nk'abakristo tuvuze iki mbega ibihugu vyamaze kuronka ivyo vyose mugabo abantu bigwa bariyahura ku munsi biteye imbere mbega ibihugu bimaze kuronka ivyo vyose mugabo abantu batazi n'igituma bariho bicuza n'igituma baravutse basanga bari mu biyovyabwenge n'ibindi byose mbega iryo ni iterambere ico ni kibazo gica kiza mugabo ngomba ngaruke ngahamvuge nti iterambere ryiza niryo rituma umuntu agira amahoro mu mutima umuntu agatekana umuntu akagira ivyizigiro hama umuntu kuvyukura akabaho yiteguye azi neza ko umunsi umwe isi azoyisezera akamenya ko hari ubuzima inyuma y'inosi ivyo umuntu akabishika ko igituma nabivuga ni iki nuko ivyo bibazo vyinshi bihari byo kuri ivyo kurya byo kuri kwantu bivuza nivyo babandi baza kwigisha amahopa n'ibinyoma baca bakorera nkuko umengo ariko batanga inyisho rero birakenewe yuko kuvyukuri ishengero ryigisha ivyukuri hama abantu bakaronka ya mahoro mu mutima bakaronka vya bindi bishobora gutuma babaho kuko ivyo biravyigisha neza Bibiliya avuga neza iti mu buzima turonse ivyo dufungura tukaronka ivyo twambara tukaronka aho dukika umusaya ivyo bintu biraduhagije ntibisigura ko ibindi udashobora kubironka mugabo Bibiliya iravuga iti ntimwiruke n'ubutunzi bw'isi ntimufate urugero rw'ivyo abandi bafise mbega je ndakeneye imodoka 5 mbega je ndakeneye inzu 10 mbega je ndakeneye kugira amamiliyoni n'amamiliyoni ku makonte ntamahera ntunze gutyo gusa kugira ngo nce numva ko meze neza ivyo nivyo isi yatutanguriye yashize imbere aho abantu mengo bari muri course mbere bakanapanga ati mu Burundi umuntu wambere asaba amahera menshi ninde uwundi amukurikira ninde bakabipanga hari gaba Kristo baca mu mengo ivyo nivyo byo mugabo sinibaza ko ivyo ari byo biri yigisha kuko bamwe nuko tutamenya ivyo barimwo wo kujana agahishura agatakubwira ati ba muri burya buzima umuntu afise bamwe twokwepa abantu benshi bafise ibintu ubuzima barimwo baricuza uburyo boba nk'abandi basanzwe mugabikana kubera yuko naho bafise ibyo bintu byose kugira bajyame bateza gufata ibinini kugira basinzire kugira nibibazo byinshi gose baba barimwo muga kubera twe tutabizi tubona ngo umuntu afise amafaranga hama iki naco gica kiza nikihe mbega ayo mahera yo abantu bayaronse gute ko byuga baratubwira ati biturire n'ibindi byinshi ahari abantu bashobora kurya ivyo tunze igihugu imyaka 5 akabijya ari umwe kandi akavyemanga ngira twarabibonye umukuru w'igihugu atwereka imiyaga nkuba yariwe akatwereka abantu uburyo banyuruza amafaranga yama yabivuze ibintu ntibikinyegezwa mukuru w'igihugu arabivuga ku mugaragaro turazi ko ari abantu ngaha mu Burundi bafise amahera kubera ko bafashe amahera ari kuvuza abana amahera ari kwigisha abana ivyari gutuma abantu benshi babaho bakabiyora bakabijya bonyene none uwo muntu cyatuvuga ngo aratunze bwo nibwo buzima bwo kwifuza oya sivyo uzobironka biciye mu nzira z'ukuri ata binyoma birimwe atakugunga kurimwo neza arazobironka ntabwo ntangora nimwe mfise mugo uzoca mu nzira z'iminyuro yo kwiba no kubesha no gutirisha n'ibindi byose uso kwifuzwa ariko marerezima nibo benshi cyane bahari kandi nibo tubona bagendesha imiduga abanyaza imfuvyi abanyaza abapfakazi
abantu bakora ibintu byinshi kugira bashikire ubwo butunzi, kuko ni inyota shetani ashira mu mutima w'umuntu, ni muri ya kamere y'umuntu. Umuntu wese akeneye ibintu bimushira hariya hejuru, umuntu abone ko afite amafaranga. Mugabo ibyo sivyo biri twigisha ko twe kubumbwa n'ivyo dufise. Tugira uwo mutima wo kubumbwa. Hari umuntu ashobora kubaba mu nzi bayabaye, mugabo afise amahoro, asinzira agatekana kubera azi neza ati inzu ndimwo nayironse kubera nakoze ngahembwa ndatekanye. Mugabo ibaza umuntu yanyaze umubanyi, yagiye akabesha, yagiye akagira ibi nibi, hanyuma akaronka ibintu, iryo jwi ryama rimubwira. Icaca akora mu kurihunga, niba abantu bona bagenda bakanywa, akama imisi yose ari karaboregwa, akama imisi yose umengo agerageza kwinyegeza ijwi adashobora kwinyegeza. Mugabo twibutse ko si ivyo gusa, hariho umunsi ubuzima kw'isi buhagarara tukaja ahandi hantu, kandi Bibiliya ivuga ngo vyose tuzobibazwa. Rero nibaza ko igihugu gitunze kirimwo abo bantu biteguye neza kuzohagarara imbere y'Imana, bagashinga intahe bakavuga ati turi imbere yawe, ivyo twakoze nibi, kandi turazi neza ko twabikoze twisunzije ijambo ryawe rivuga, turatekanye mu mutima, nta caha kitwagiriza muri twebwe. Abo bantu babaye mu gihugu ari benshi, haba amahoro, nta usubira kurenganya umuntu, nta usubira kugira ikiniki. Ubu turi mu bigeragezo bidasanzwe, aho turi ku munzane twese turatonda imirongo ku mabisi. Gushika uno munsi hari abantu bataremera gutonda. Aje agasanga umurongo, yumva umengo yokora uburyo bwose, harimo no gutanga igiturire ku bapolisi n'abandi yinjire. Yumva umengo yo kwinjira adatonze, kandi ari umukristo, kandi yitwa n'umukristo. Turi ku munzane udasanzwe, umunzane wo gutondera igitoro, iyo gutondera igitoro n'ibindi byose, abantu bagatanga ibiturire bakagira guta, abandi bakumengo boja kwiba, bagaca mu nzira zose zishoboka kugira bashore kuba. Ibyo byose n'umunzane. Mugabe bica bigaragaza rya jambo ry'Imana riturimo, kitugera muri twebwe n'igiki, ico mw'Imana avugana natwe muri ivyo bibazo n'igiki, kugira ngo dushore kuba karorero. Haje bike tubisabikanye, haje byinshi tubisabikanye. Mbega ndi ku murongo habona umuntu akuze w'umutama adashobora guhagarara, ndumva nti ndamuhinzira arengana, canke ndamusunura kugira nanje ninjire, ngasigara ndavuga ibindi nagiye. Nivyo bibazo byose usanga bihari. Rero mvuga nti tuvuze igihugu giteye imbere, tuba tuvuze iki by'ukuri. Turashobora kwiruka tugakurikira ibindi bihugu, amazu manini n'iki, mwaje nibaza igihugu giteye imbere neza, gifise abantu batunganye mu mutima, bafise amahoro, bumva by'ukuri, babumbwe n'ivyo bafise. Muri uko kubumbwa n'ivyo bafise baca bakora neza, bakagabanya. Noneho ibindi bisha vyizana, ibindi bisha vyizana, kuko igihugu gifise ubutunzi buhagije, igihugu gifise ubutunzi bwinshi, gifise amazi menshi, gifise ubutare bwinshi, dufise imvura igwa amezi 9 mu mwaka. Mugabo harimwo ico kibazo c'uko abantu bake bagomba guca bafata ibintu vyose bakabitwara, bakabijya bonyene, abandi batariko bararonka. Ni bake biyumvira gufasha abandi bantu. Woja muri kino bukabaza uti ninde mu bantu bangahe bamaze gufata umuntu ataco bapfana tanamwe bazinanye, umwana ishore inaniye bati tugira tukuri ishure wige gushikurangiza. Ni bake. Abenshi uzosanga yafashije abavyara, yafashije abo mu muryango, muga gufasha umuntu utazi ukavuga uti uyu n'umurundi, uyu n'umuntu, reka ndamufasha. Canke uyu n'umunyamahanga w'umukongomani yaje ngaha arabuza ishure kuri Hope, aragize iki, hama akavuga ati ni bangahe bumvise ko nk'abana bigoma bari ngaha byanse ko bagenda, bavuga bati turagiye kuraba abana biga kuri Hope n'iki bafise ibibazo, hama reze dufatemwo n'umwe muri amafaranga dufise, tumutunge, tumugaburire, tugire tumwigishe. Ni bake. Uza gusanga rero ico gihugu naho ibihugu byinshi bitango biratunze, ku by'ukuri biratunze, muga biri mu bibazo byinshi. Abantu ntibatekanye, abantu nibo biyahura, abantu ntibamuzona. Igihugu umwana ashobora gufata inkwa akica umwarimu, akica n'abanyeshuri, ico gumva gitunze. Gutunga gushaka umwana atunga inkwa akayizana ku ishure aje kwica abagenzi we, ubwo sibwo butunzi turondera. Dukeneye ubutunzi by'ukuri bujanye n'umwifato uhiye n'ijambo ry'Imana, aho abantu batekana, bagashira neza y'abandi imbere, hame bagakora bakorera abandi, kugira abandi nabo bamererwe neza. Amen. Tungusozera ikiganiro cacu, twashaka twegeranirize hamwe ibi byumviro byacu byose. Umuhinga wacu yabivuze neza gose
kugira dutere imbere kugira igihugu cacu Burundi gitere imbere nuko abakorera muri bya bisata byose by'igihugu bo bari abantu bafite ikibagera muri bo. Nawe ni mwemu ni wakubwira ngo aha wigenjeje nabi, ni warukwiye kujya umworo, ni warukwiye kujya umupfakazi, nimba le ministère ubushikiranganje bwose butwawe n'abantu batinya Imana, badatinya abantu batinya Imana. Oscar twacha dushika kuri bwabo tunzi nagatera rero cyane gose cyane gose nakaye kajambo rero mu gusoza igana cacu n'impanuro twacha tuvuge ngo kugira Burundi butera imbere tugomba dukora ibi nk'abakristo. Nibaza yuko ngaruke ku kibazo kimwe kumbe tudakunda kuvuga muganagira mbira abantu yuko hariho n'abantu atari n'abakristo washaka mugabo kubera indero bahawe, kubera ubuntu, kubera upfasoni bakuranye usanga bitwara neza kurusha rimwe n'abakristo. Rero ngaruke ku bakristo batahure neza yuko duhamagarirwa kumunyu n'umuco w'isi. Ivyo kugira tubishike ko nuko tugenda twisunga ijambo ry'Imana ritubwira. Ntitube abantu bafise inyota n'inzara nk'ibyo abandi bose bafise. Jewe nswenda bigaruke ko nta nzu 10 nkeneye gutunga mu gihe hari abantu amamiliyoni n'amamiliyoni batagira naho baba. Ntibikenewe. Ndifuza ko abantu bose babaho neza bakamererwa neza ngombe ndonke bike mugandi baba bafise. Rero abakristo tubahanura kugira ngo basubire mu ijambo ry'Imana barabe neza abantu bose twakora abakristo bari mu bikorwa runaka byo gufasha abandi byo kurongora abandi. Uhere no muri ayo mashengero uko naho nyene harimo ibibazo byinshi bagende bisuzume kugira ngo ku by'ukuri abakristo babe wa munyo na wa muco w'isi by'ukuri, aho bageze bamuriki, aho bageze babe uburyohe batume ibintu byose bigenda neza. Ntihagire umukristo aza kugoreka amadosi y'abantu ngo ntibamuhaye ibi ngo ntibamurondeye kuko arababigira kandi bakibaza ko ari ibintu bisanzwe. Umukristo n'abakarore ku kazi amenye ko ntakeneye umukoresha aje inyuma yiwe, amenye ko kuvyukuri ivyo ari karakora naho umenga ari kakorera abantu hariho Imana mu ijuru irikira muraba kandi izomubaza wabaye umwizigirwa gute, wakoze gute kugira ngo ushikana abandi aho wategeza kubashikana. Mbega ivyo wategeza kubahiriza waravyubahirije, mbega amasaha y'akazi warayubahirije, mbega warakoze nk'uwitanga canke wakoze nk'umucangero. Kuko kuvyukuri ubuzima ntibuzoherera ngaha, ntizohera muri kino gihugu gusa, hari igihugu ciza tuzotezwa kujamwo kandi ico kukijamwo bizovana n'uburyo twakoze ngaha. Rero abakristo babimenye ko kuvyukuri bafise uruhara runini gose mu gukosora ibintu byinshi biko biraba. Rero nimba tuvuga ko turi abakristo benshi tukava ko n'igihugu twagihereje Imana, ntibikwiye kuba muri bya bikorwa twamadukora byo kwirukanga, biri mu mwifato mu buryo tubayeho n'uburyo dukora, ku buryo bw'uko umuntu wese ahari mbere nsabe n'Imana kugira ngo ijwi ryagiriza rigume ryagiriza. Umuntu wese azi ko ari karakoresha kibanza arimwo mu gukora ibitabereye, iryo jwi ryamere rimubwira agiye gusenga rimubwira ati naho usenga ntivyinjira kubera yuko hari bitari byo. Kuko hari ukuntu Satani nawe aza kazimya tukabikora Imana ikihorera twumumengo twobibandanya. Mugi iryo jwi rakwiye kwa magibutsa abantu bose bitokora abakristo, ari uri muri pharmacy, ari uri hehe, umuntu ari muri pharmacy amenye neza ko imiti ipfuye ikarenza igihe nayite ayiturire, ntaje kurondera bwa buhinga bwo gusubira kuyishira ko amatariki atariyo. Umuntu ari mu biro ari umucamanza amenye ko afise ibanga rinini ryo gutunganiriza abantu, kuko natabikora neza nawe Imana izobimuhora. Umuntu wese ahari nk'umukristo abakarorero keza, nuri muri transport, nuri mu burovyi, nuri ahantu hose amenya ati ivyo ndiko ndakora vyose sindiko nkorera abantu, ahubwo ndiko nkora ijisho ry'Imana rindaba. Mbega nabikoze gute? Iyo Bibiliya ivuze ati tuzogenda twese ivyo twakoze vyose tubizane, bamwe baca bibaza ngo nivyo twakoze mu rusengero. Oya, nibi byose dukora misi yose bizoza imbere yacu vyose bitwagirize. Mwisoko wakoze gute? Hariya waruri wakoze gute? Mwibarabara wakoze gute? Mu bushikiranganje wakoze gute? Muri sentare wakoze gute? Ahantu hose umuntu yitwa kwari azi kwaza Imana, azi kwasenga, amenye ko ariko arandikisha ivyo ari karakora vyose kandi azobibazwa. Amen. Murakoze cyane. Imana bahezagire, ibahezagire ku vyimviro vyiza uhejeje kudushikiriza, uhejeje gushikiriza bari kwakurikira televiziyo Heritage, kandi nimwe ariko muradukurikira mwese, umwami Yesu abahezagire, mwe muyera amurikire imitima yanyu, amurikire ubwenge bwanyu,
bino bintu bibe bishasha. Uno munsi mufata ingingo yo gutangura ibindi bintu bishasha. Wari kuri twumviriza hari hitwe rya mpwemu yaragari ryarazimye. Usigaye ugenda gusenga kwa Mungu, ugasenga n'indi misi yose, mugabo wa mutima naryajwe rikongora rikubwira ngo ivyo urikura ko rikubikora nabi kandi uri gukorera igihugu. Urashobora kuba no muri kibanza kiri hejuru y'abandi, ushobora gufata ingingo ku bantu barenga igihumbi kandi ugakora ivyo ushaka, mugabo niwumvize ijwi rikubwira ngo uri gukora ivyo mpwemu ashaka, uri gukora ukoreshejwe n'Imana. Ibintu byose dukorera kuri nose Imana izobitubaza. Ikirenze ivyo ntituriko turaba kimwe Imana idusaba kuba umunyu n'umuco w'isi. Iryo jambo rirahambaye. Ahantu hose uri mbega uri umunyu, barashaka kuryako. Hariho abantu bakubona bakumva bashaka kumera nkawe. Erega ugushaka gukora ivyo ukora ni benshi bazobikurikira igihe hari bibi, kandi hari n'abandi bazovuga bati ujya muntu wapi. Mugabo ni washaka gukora ivyo Imana ishaka, naho abo bantu batazogukurikira, Imana izoshira ko vi ivuge ngo uyu n'umwana wanje nkunda. Rero ndabatera intege kugwana izo ntambara, ndabatera intege kuzigwanira mu masengesho, ndabatera intege kuzigwana kandi mu bikorere mu bishikeko. Isi irashobora kutazokuja inyuma ngikwiruka inyuma, ariko kora uzi kuri gukorera Imana. Ivyo dukora byose tubikore nk'abakorera uwo mwami. Umwami Yesu abahezagire, ubuntu bw'Imana bugwire mu mutima yanyu, mu buzima bwanyu no mu miryango yanyu, ndetse bunasanzare no mu gihugu cacu c'u Burundi, kugira ngo dukore ivyo Imana ishaka, duheze dushike kuri rya terambere ryiza rirama, rizana amahoro n'umunezero, bitava ku kungene tubayeho, bitava ku mafaranga dufise, bitava no ku mazu twubatse, bitava no ku ma etage ari mu gihugu, ariko biva ku Uhoraho Imana nyene ingabo yaremye ijuru n'isi, harimwo n'igihugu cacu c'u Burundi. Umwami Yesu abahezagire. Abakunzi b'amahoro, ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace, ugizwe n'amashyirahamwe ro Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.